cyane King Sabasi. Amahoro meze neza turashima Imana. Umusano iwawe tubona nga hari abashitsi batari bake bimeze gute? Ni GN FILMS groupe yacu abakinyi bo mu ngaruka series nibo turamutse dusangira baje hano nta kindi cyatuzanye turafise agape igikorwa cy'urukundo igikorwa cy'ubumwe no gusangira. Yes. Okay. Mbega watumiye abakinye muri filime zawe gusa cyangwa harimo n'abandi? Sabakinye muri filime zanje gusa ahubwo harimo n'abandi aho dusanzwe dusangiye igikorwa muri ko murababona bariko baraza ba Amede ba Giti n'abandi bari mu nzira bariko baraza baza yuko muza kubona batandukanye urumva ntitwokwikorana nka GN ni inkuru nziza harimo gusangira ni inkuru nziza harimo urukundo inkuru nziza harimo ubumwe. Yes. Okay. King Sabasi turabona ko filime ingaruka abantu bariko barayikunda cyane mbega wakoresheje ubuhinga bwawe mu kuyandika kuko tubona abantu bose bayikugura sinzi. Franchement navuga yuko ari ubuntu bw'Imana. Burya igikorwa cyacu cyose urashobora kugira ingufu nyinshi mu gikorwa ariko ugasanga ntikigeze aho gishika ariko kandi urashobora no gukora igikorwa ukabona yuko kiri mu buntu bw'Imana. Ndashima Imana muri ino filime ingaruka yabaye mu buntu bw'Imana je nkiko ndakora script kuko novuga ngo harimo ibintu ngira ngo ntuvugira hano nzo ufata akanya ko gusobanura igitangaza novuga nahuye naco ndiko nandika ino script y'ingaruka cyari igitangaza ca mbere nahuye naco nagiye ahantu gusenga hanyuma ibisigaye ni ubuntu bw'Imana ariko abantu bitegeye no filime yanditse neza cyane ifite story nziza cyane kandi ni filime umuntu wese azokwiga akamenya yuko ubuzima buguha ico wabubika. Amafilme ubuzima nayo bimeze gute? Filime ubuzima inondwi nyene ku munsi wa gatanu izosohoka 2:00 zo mu gatondo. Okay. Yeah. Reka tubashimire King Sabasi tubareke nakire n'abashitsi ko ndabona ko ngo bamaze gushika sibake. Sawa murakoze. Aho uno munsi mardi le 25 twarekuye episode ya gatatu. Imana yakoze ibikomeye ngira ngo mwese murabyibuka le 26 mars aho twakoze ibirori bya lancement officiel ya filme yacu ingaruka series byitabwe n'abantu benshi murabizi yuko twari dufise inshuti zacu zaje zivuye mu Rwanda hamwe n'abandi dusanzwe dusangiye igikorwa canke umwuga wa filme canke amareresi. Uriya munsi niho twavuyeho dusezeranye turasezerana turavuga yuko dutegerezwa kugira umunsi dutekanye ata stress zo gutegura urubanza dufise twicarane tuganire hanyuma peut-être turonke n'akaryo keza yuko n'abakinyi b'amareresi bagenzi bacu bagira nico batubwiye kwaba kudukeza kwaba kudukebura kwaba kuduterera mu byiyumviro. Rero uno munsi uri hejuru Imana yadushoboje mufashe tuyikomera amashi. Rero imbere yuko dutangura bino birori byacu murazi ko dusanzwe turaba Kristo reka munyemerere umwe wese mu kibanza mu cubahiro ciwe avyaguruke mu kibanza aho asanzwe avyagiye kugira ngo twiragize Imana dushime Imana yoyo yadukoreye ibikomeye. Nyakubahwa Mana nziza muvyeyi udukunda kandi utwitwararitse turagushimiye cyane gose kandi tuguhaye icubahiro kuko wera kandi ugororotse wabanye natwe watugire neza watuzigamye amajana amaza uraturinda kandi uratwemera ko dushika kuri uno mwanya tukiri bazima tugihumeka umwuka w'abazima ibisi bya bose. Rero turabigushimiye ntitubifashe minenegwe ntitubifashe nk'ibisanzwe kuko hari abandi bavyutse ariko batashitse kwano masaha. Turagushimiye kuko hari abandi batacumva abandi batakivuga abandi batagitambuka kandi mu gatondo nabo bari bazi yuko bokora imigambi yabo bameze neza. Rero twebwe bagiye ubuntu turabigushimiye ko cyane papa nuhabwa ishimwe kandi nuhabwa icubahiro. Rero turaciye bugufi nka GN Films
turaciye bugufi nk'abakinyi b'amareresi hano mu gihugu cy'u Burundi, turaciye bugufi tugushima kandi tuguhimbaza kuko wera kandi ugororotse. Duciye bugufi dusaba ngo imbabazi zawe zidutwikire ku muntu wese ari hano, tugirirwe neza nawe kandi tugire ibihe byiza, urungike akayaga kampemu yera kugira ngo bahumeke muri twebwe, kugira ngo ibyo tuvuga tuze kuvuga ibyiyumviro bizima, tuze kuvuga ibyiyumviro byubaka. Turakwiragije rero ngo bane natwe tugire neza, niwe ntango niwe herezo, bana natwe nka alfa na omega uzobukoze. Kandi nyagora ku ngoma turakweretse n'ibinyobwa canke ibifungwa tuzakwihereza kugira ngo uhezagire bihumanurwe ko vyavuye mu isi yanduye, asigaye natwe tujye kuvyihereza bize kutugirira ikimazi uzobukoze. Bana natwe tugire neza muri runo rukundo nyene, muri buno bumwe, muri ino agape twateguye uno musi nka GN Films. Mana ibe ikimenyetso c'urukundo n'ubumwe mu bakinyi ba film. Hanyuma waravuze ngo uzohezagira ibikorwa by'amaboko yacu, hezagira umwuga wacu, hezagira ibikorwa dukora, hezagira bino bikorwa mvabwenge, ubiha umugisha uduha ubwenge nka bumwe wa Salomo, kugira ngo rino hanga, kugira ngo ino si tuyihereze ico wifuza ko tuyihereza, hanyuma hagire benshi bakira biciye muri kino gikorwa waduhaye ca film. Turagushimiye uhoraho tugwaye icubahiro, ngwino bane natwe tugire neza muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ibyagire murakoze cyane. Hanyuma munyemerere mbanze ngire ko nshima ubwa mbere na mbere ndashimye Imana data wa twese mugira neza, yoyo yabyemeye, yo yabikunze yuko twashobora gushikano turi bazima. Hanyuma munyemerere nshimire abakinyi b'amareresi bagenzi banje baje kudushigikira, baje kubana natwe muri uno munsi w'ubumwe muri no agape ya GN Films. Munyemerere tubakomera amashi. Hagati muri twebwe turabona abakinyi nka Estime, turabona Constance, turabona Amede, turabona Belize, turabona Dodo, turabona Fiston, Mr. Giti, turabona Lionel, turabona Mimi, n'abandi turabona ba Don hariya. Ariko hagati muri twebwe twatewe iteka n'uhoraho, turi kumwe nabo muri media, aba journaliste, turi kumwe na Starboy, reka baramutse. Mukije cyane. Okay, bisashimwe cyane. Amen. Patrick, reka nawene abaramutse. Amahoro cyane. Ngira ngo muraza kuronka akanya, ngira ngo araza kuronka akanya ko kutuganiza gatoyi. Bamwe nabo bakorana, turabona Eric nkuru nziza. Okay, hanyuma by'umwihariko twakire aba GN aho muri murashobora guhaguruka kugira ngo abantu babone kameme, kuko twe turi benshi n'umuryango wagutse. Aba GN murashobora guhaguruka. Akoze cyane kuza mwese. Rero mwese turabakiriye mu byubahiro byanyu. Turamutse. Mahoro mwese. Mahoro. Wakire na Alvera n'abagiyene babandanya kuza, karibu cyane. Yesu abandanye kubagira neza. Ko bavuga ngo amazi yazindutse ageze kure, ni byiza ko twaca turabakana twihereza tukumviriza yuko ururimi rwa rukiri mu kanwa. Murakoze cyane, Yesu abahezagire. Hallelujah.